ndamubwira basi mbabarira wikingire ntunyanduze ahubwira ati jewe ku noti yanje naguhaye uri kuranzanira ibintu byo kwikingira abahungu baradukiniye mu bwonko bihagije pe sinzi ahubwo ico badushaka nukuri nibageza aho turabasabye ikigo nemwe namwe mubashaka kwi uzocira urubanza umuntu hari gihe nawe hagiye bari karapamba navuga none jewe nemere mfe kandi Imana yarampaye ikintu cyo tuma mbaho aba bakobwa basigaye baja kurongorwa ku batama je ndabatahura cyane je nanje sinoja ku musore mbona umutama hagira umuntu azobona umuntu yicara kuri kamera avuga ngo nararyamanye n'abantu kubera amafaranga hari abantu tubikora kubera ubuzima tuba twaraciyemo Imana nayo itubwira ati ukoze akabiri yashu azohembegwa ijya yashu none hajya nta yashubira oya kajya saga seseza yo kambanze manura kavoma akaya bayita kayaba urumva jewe rengiye koga uwo mujama acaraza kudodora kuri chambre nari nambaye simenye nemvuye muri douche mfise benshi jewe ivyo ntaco biba bintwaye yoba nyene nari umuntu sobanutse mu bwonko nari kumwitwarira kandi bari kumufunga mugabo jewe nari wa muntu nyene nguma mvuga bizohera kumbe kumwaka uhera niko bikomeye je nkora ibishoboka byose ntakazi mfise ibishoboka byose nivyo nkora. Hello boys and girls, salut guys, this is Humble Man MC Andi. Ndi ngaha kubwo kubashikiriza ikiganiro citwa amahasa asa adasa. Mbega wewe wumvise amahasa asa adasa wumviki? Boys and girls, ladies and gentlemen, this is Humble Man. Ijwi mu mwabyumvise ikiganiro ni cya kindi amahasa asa adasa. Uno munsi ndikorana mutamandi yafatiriwe gatoyi ariko imbere ya kamera murabona ko turi kumwe n'umwigeme mwiza niho mutumire twaronse kuri uno munsi twagomba tubanze kwanza tumuhe ikaze imbere ya screen za Ace TV. Turaguhaye ikaze mukobwa mwiza. Merci beaucoup. Murashobora kutubwira akazina kanyu nyimba hariho muramaze guca kenshi kuri ino televiziyo ariko ni rya mbere jewe nibaza mbonye kandi dukoranye nagomba rero ubanze usubira uramutse abakunzi bo kuri Ace TV. Okay, ndabaramukije abakunzi ba Ace TV. Ndabakumbuye cyane nabaheruka kera. Izina ni ryarindi ni Claire. Gusa akazina keza Claire. Merci beaucoup. Claire mu Kirundi ni umuco. Voilà. Rero Claire, ikibazo ca mbere reka dutere tugenda straight. Ikibazo ca mbere wowe iyo wumvise amahasa asa adasa wumva mwiki? Amahasa asa adasa. Ego. Amahasa numva ko ari abantu bavukiye icyarimwe. Ako kantu rero asa adasa niko utari kuratahura. Iyo wumvise amahasa asa adasa ni umuntu muba muri mu buzima wowe nawe urashobora kuba ufise hasa atavyutse. Ni umuntu mufise kahise kamwe. Canke ni umuntu aba ariko araca mu byo waciyemo ariko atavyugize iki atavyuzi. Bika igituma rero twashiye tuvyita uko iki kiganiro no kugira ngo temonyazi za bamwe zizoze zirafasha abandi baba bariko baraca muri ivyo bihe muba mwaraciyemo. So sinzi ko baba wabitahuye biriko nagira watahuye nkubu urafise ivyo waciyemo mu buzima. Jewe rengiye koga uwo mujama acaraza kudodora kuri chambre nari nambaye simenye nemvuye muri douche uno mwanya ariko arabicamo yifuza kumenya ingene yo bivamo. Sivyo rero muri uko gushaka kumenya ingene yo bivamo arakeneye kumva intahe yiwawe arakeneye kumva ingene wowe wavyitwayemo. Wodukundira ukatubwira mu buzima ikintu cyo bacarakubabaje cyambere ikintu cyo bacarakubaye ko kikakubabaza. Ikintu cyambere cyo bacarambabaje mu buzima bwanje ni story y'ukuntu natwaye inda ya kubera nza gutwara inda nari umudansera. Yego. Rero hari ukuntu twakora ama competition duhura n'abandi bo mu zindi ntara zitandukanye tugahurira nyene nk'ahantu bateguye ko ikirori kiza kubera. Rero nayo se umutipe twakundana. Yego.
ariko mw'iyo misi hari umuntu yari amaze imisi andondera ariko je sinari ndamuzi mu kundondera rero yaca ku mugenzi w'umuhungu twatambana yego akambwira hari umujama yitwa kunuku abahananaha agushaka nkamubwira kwa nyene sinavyuka ukica kuko ico gihe nyene ntaho ntari umwana mugabo sinumva yuko kuvugana n'undi muhungu ufise umusheri bibaho numva nyene ari ibintu bidashoboka namubwira ati okay nta kibazo kubera ico gihe nta ni telefone nari mfise umva yaca kuwo muhungu kugira jewe abimbarire sasa bica birahurirana baca bategura ikirori kibera aho hantu uwo muntu yaba ca tujayo mw'ico kirori gutambamo uwo muntu rero ca turahura turamenyana iryo joro nyene aratugurira amafana n'abandi bakobwa nyene twatambana kwa nta nzoga twanwa vraiment mengo nari seseza yego nta nzoga nanwa uwo muntu nyene turahura je nubwo nari nzi ko ari umupapa kuko umubonye ntiwonamenya ko ari umupapa nivyo ndi nyene usanga hari abapapa mugabo ubona mengo baracyari abajene nibo baharaye nivyo baharaye urumva rero uwo mujama iryo joro turahura aratugurira amafana n'abantu twari turi kumwe turagenda kuryama mu gatondo rero kubera ahantu twari twagiye hari ahantu mu misozi ibwambarangwe sinzi ko hazi mu ntara ya Kirundo abahazi barahazi rero tugiye aho hantu gutamba ubu hoteli bwaho nyene ni hoteli zibaye amadushe yaho nyene usanga ari akadushe gatoya kandi twari twashikiye turi abakobwa batatu muri chambre imwe umva vyasaba kumwe yoga akabiso yundi nkuko nyene jere noze nyuma y'abandi ko twavyutse mu gatondo twoga kugira tuje gufungura yego jewe ngiye koga uwo mujama acaraza kudodora kuri chambre nari nambaye shimenye nemvuye muri douche umva kudodora kujya kunusohoka muri douche wihanagura nibiki nanje nja kugurura nibaza nta no kugurura akarido ngo ndabe ngo hadodoye ca ndugurura umuryango umva jewe nuguriye umuryango mpindukira ngo manihanagura kumbe hinjiye wa mujama nanje sinabimenye umujama nyene yinjiye sinzi ukuntu nahindukiye mbona niwe ndamubaza we nibiki urumva umujama nawe nyene nimba mu mutwi wiwe harimo ibindi bintu ebana cazana ibintu nyene byo kugigira nanje kubera urumva nari umwana nta tuguvu ntaki vraiment nari wa muntu mba numva yuko jewe atanu umuhungu yonkora ko mfise sheri burya umujama nyene aza ibintu byo kugigira ndamubwira basi mbabarira wikingire ntunyanduze ko aje mu mutwe wanje nishira na umva jiki hari kindi imwe cyari yuko umuntu umuryamanye mutikingi ugwara sida izinda sinavyishiramo cyane sinumva yuko ivyo nabaho umujama ikintu cyambabaje rero nuko ivyo byose byaba abagenzi bibo bari kwidiri umva basi babikoze nyene mengo babiteguye abajama bibo bari kwidirisha byose byaba bariko baraturaba rero ibintu biraba ndamubwira basi ikingire ntunyanduze umugera acambwira je nta mugera ngwaye ibintu nyene biraba bibaye naciye mva ngaho ntwayinda pole sana kubise nanje sinigeze ndabimenya ko nasamye ikintu cabaye naratashe vraiment nari novuga ko nari umuyuwayi ko nta ibintu nk'ivyo sinari ndabimetriza sana bigenze uko rero ndataha ukwezi kwa mbere kurahera mbona singiye muri vya bihe vyacu vy'abakobwa ndavuga none noba narasamye bimeze gute ukwezi kwa kabiri kurahera ndavuga ati je karabaye vraiment ndatinya no kubibwira wa mujama ahubwo uwo mujama akavyumva abantu babimubarira aravuga ati nimba waratwaye inda jewe umwana nzomurera umva ko ivyo bintu vyabaye uwo muntu sinari ndamuzi neza mu nyuma rero ntangura kumva story ziwe ujya mujama uramuzi afise abakobwa nk'amajana yateye inda nta muntu n'umwe atamuzi ndavuga ati jewe ikintu rero cyaje kumbabaza cyane naciye nsanga ari umugenzi w'uwo muhungu twakundana urumva bica birambabaza sana rero ndavuga ati umuntu je bagire kumfata barabagenzi like iyo plan yose yabaye uwo mu boyfriend wabizi oyaha umva ukuntu byagenze nawe yagiye kubimenya jewe mfisinda donc ni bimwe uba ugendana n'umuntu ukifuza umukobwa bakundana ariko n'uwo mujama Jesse nibaza yuko yarazi ko je nkundana n'uwo muhungu wundi ntavyo yarazi rero ebana
ntangura kumenya story ziwe ndavuga ati sa jewe ku myaka yanje ngende kubyarana n'umupapa yubatse ndavuga ibi bintu ndabivamo gute vraiment ndatangura nyene ndagira ivyumviro none inda ndayikureyo ninayikura irantitana ku myaka mike yanje ndavuga toyare kandi wari ufise imyaka ingahe nafise 16 yo kambanze manura kavuma bayita akayaba urumva ndavuga toyare kandi ndayivyare umujama vraiment mfise inda nimba yari afise ubwoba avuga ati uyu mwana nyitwariye bizoba danje akanyereka nyene kanyitayeho ibintu ari sawa mugabo mvyaye acatangura kwihakana umwana urumva ngo jewe ngo uwo mwana ngo suyi wanje ibintu vyinshi ibintu nyene bimera nkuko je ndavuga ati Imana umwana umuvyaye n'umugisha umwana yarinze ashika ku isi naho se yo mwihakana ntabwo kwabaho yego Imana iranampezagira mvyara umwana w'umukobwa mwiza cane nka nyina cyane gose tuzogutuma ko mutwereke basi urabitwemereye nta kibazo sawa rero hariho umuntu afise mukuru wiwe abimuyinga madamu wiwe rero acaramenya jewe nyene story arayumva arantuma karambwira uzoza no mwana ndamurabe ndamumushira avuga ati vraiment uyu mwana n'uyu wacu nareke kumwihakana ibintu nk'ivyo mugabo urumva umugabo yifitiye abana nka sa ku bagore nka sa ivyo ntiwoza ubimubarira ntacyo bimubwiye bavuga ati mfise benshi jewe ivyo ntacyo biba bintwaye nyene ubu nariyakiriye nibwo umwana wanje arakuze ariga urumva ubu nyene umuntu azontwora umugabo tuzobana niwe azoba papa w'umwana wanje kuko ubu aho ngeze nyene nivyo ndi umwana umuvyaye utegerezwa kumubwira story y'ubuzima bwiyo mugasimba nshaka yuko anamenya yuko uwo papa wiwe ari we papa wiwe ivyo byose birabaye urafashwe twovuga ko bagufosheje ni nko gufatwa ku nguvu yarafashe ku nguvu mu majambo make ivyo byose ndibaza urafise abavyeyi ufise papa wawe ico gihe niho yarahari papa wawe wari umufise ico gihe umva ico gihe twege twari dufise ahantu twaba nk'umugwi w'abadanseri umva sinabamuhira kwa papa twari dufise ahantu badukoteshereje twaba niyo iyo club yacu yose y'abadanseri donc yari club nyene ikomeye gose urumva nyene jewe iyo nshaka kubishiramo umwete wo kumufunga ni kwabwe nari mfise ubwenge buke yoba nyene nari umuntu sobanutse mu bwonko nari kumwitwarira kandi bari kumufunga mugabo jewe nari wa muntu nyene nguma mvuga bizohera kumbe uko umwaka uhera niko bikomera none papa wawe ico gihe vyamushikiriye gute vyamushikiriye yarabime igihe abimenya yavyitwayemo gute urumva nawe yavyitwayemo nk'abandi bavyeyi bose we umwana wawe ntiyoza urumva papa wanje ikintu ca mbere yambwira ati jewe sinorera kwa umwana wanje amaze gukwiza nkivyara kwanza nkiva mu kiriri naciye ntaho iwacu kwa papa wanje arambwira ati jewe sinorera umwana na nyina ntazi na se w'umwana sindakeneye kubanza kumenya se w'umwana hama ndabarere se w'umwana ndamuzi nanje rero kubera story nari ndayizi ndavuga ati na kare iyo ivyabaye muzehe nta na kimwe yarazi reka ndeke kumutera ama stress haca haba rero umumama wo muri famille y'uwo mugabo nyene yanteye inda acambwira ati ntoja mwibarabara umwana ari uwiwacu ngo ndakurere mu bana mu bandi ndanamushimira vraiment Imana izimuhe byose yifuza umuvyeyi arandera mu bana mu bandi pe paka umwana wanje nyene arakura jewe nije namwibwiriye ati aho bigeze sinoguma nicaye undeze mu bana mu bandi reka nanje mpambane kuko ejo nanje ndafise aho nshaka kwigeza ngumye nicaye mu rugo iwawe urumva ibintu ni vyiza kabisa n'abandi bumvireho uri umukobwa umaze gutwara inda Imana ikaguhezagira ukayivyara si vyiza kuca guma wicaye ahantu motive ngo ariko baramfasha naho bari umugabo wawe yayiguteye inda ntoca wicara ahubwo uraja kugwana kuko ejo mushobora dusigaye tubona ibintu vy'ama divorce vyaragwiriye ugasanga uguye mu mporero kubera iki utagize ubwenge bwo kurondera hakiri kare mugabo iyo ugize ubwenge bwo kurondera hakiri kare biba vyiza gose watubwiye ko umugore w'uyo mugabo byashitse ariyumvira ku mwana araguhamagara babonane kandi waramumushiriye aremeza neza ko ari umwana wiwiwe eske kugeza no kuri ino sa
se w'umwana aramwemera cyangwa n'ubu ntamwemera ntamwemera kandi ndabishima ikibazo gikomeye cyane urumva nta na contact mufitaniye je nibaza ko izi wanje ngira yo bazifise ntavyo nzi kandi nanje izi wiwe ndazifise sinokubwira ngo ntazo mfise ndazifise kubera burya mu buzima yego umuntu abantu sinzi ukuntu tumeze burya kenshi twibagira umuntu yadukoreye neza gusumba kwibagira umuntu wadukoreye nabi abantu badukoreye nabi cyane mengo turabakurikirana cyane gusumba abadukoreye neza umva je sinshobora kubura nimero yiwe oya ndayifise vraiment kuko uko biri kose ni papa w'umwana wanje cyane gose naho atavyemera abo ni hamwe usanga wavyaye umwana avutse akacaza ari portrait crash yiwe akaza musa ugasanga umwana vraiment murasa vraiment aha mu muji sugu maze kumva témoignage ninshi no kuvuga hariho abagabo basigaye bameze uko akagenda akarambagiza umwana w'abandi akamutera inda mu nyuma yamara kubona ko umwana aje akamwihakana umwana agahangayika akaja muri ibi na biriya watubwiye ko hariho umumama muri famille papa wawe yavuze ko ashobora kuri urabona uwo mupapa yego arafise umwana we w'imfura dushaka kungana no gusa turasa benshi bazi ngo turavukana uwo mwana wiwe rero sinzi ibibazo bigeze kugirana na papa wiwe bya bindi nyene by'umwana w'umukobwa abageze mu myaka aba yumva ati je papa ntiyonkubita ico gere sinzi ibibazo bagiranye na papa wiwe umwana caratoroka caza kubi wanje ko nari nipangiye acaza kubi wanje ko hari hageze igihe cyo gutangura ishure acaza kubi wanje yiga mama wiwe rero acarabimenya kaba iwanje aravuga ati none jewe umwana wanje yagiye kuba kurya mukobwa yo mugirira nabi bivanye n'ibintu papa w'umwana yamugiriye gusa jewe umva sivyo byaye bindi mu mutwe mugabo umuntu nk'umuvyeyi ntiyoreka kuvyumvira vraiment kuko acabona ko ushaka kugira vengeance ku mwana wiwe kuko mama wiwe yaje no kumutora jewe ayaza gutora uwo mwana wiwe yaje kumutora hano nari impanze umva baranzi umva naho ni vyindi vy'abagabo abavuga ati jewe mfise abana benshi ivyo umva ngira sije nyene yihakanye nuko ngira ari jewe ndabivuze hariho nabandi bafise ibikomere ni benshi gose n'abagabo vraiment muzoze muja kuryoherwa mugabo n'ingaruka zizovamwo muzema none umwana ubu murabana niwe muri kumwe niwe umufise ubu yaratanguye ishuri bafise imyaka nk'ingana ariga afise imyaka indwi ari urumva ni ibintu vyabaye kera kera arakuze niyo mpamvu ndakubwira ubu rero uragwana kugira umwana yige abeho nta muntu w'umukope canke umufiance uba ufise abigufashamo mbanze ngo niho nja ndavyibuka oya nta ufise agufasha kukurera umwana wawe niwe wigwanira atarakabanga wotubwira ivyo ukora ibyo nkora je nkora ibishoboka byose ntakazi mfise ibishoboka byose nibyo nkora sinubwira ngo nkora iki je hajya wowe nakubwiye ngo sindakuzi mugabo je ndakuzi yega twarakunda guhurira ahantu kenshi mu bare mu maboîte ko naje narakunda gusohoka ariko ubu none ibibazo nk'umuntu aba afise atagiye kubigabanya yose hajya bagiye kugira ubigabanya bakunda kuvuga ngo ni n'umusiri queen nivyo oya Slay Queen urazi cyari cyo definition jewe Slay Queen definition ugiha ni cyari jewe kuno ndabifata Slay Queen ni wa muntu ababeshejweho ngira wa mukobwa aba abayeho kubera abandi bantu nyene yirirwa yiryamiye hagira ku mugoroba kamapu akabaragiye ivyo uje niyumvira ko Slay Queen ari umukobwa abayeho kubera abandi bantu nyene ku ruhande b'abahungu ese b'abahungu nyene bamuhutuntu mugabo wowe uripambanire jewe akazi kabe keza kabe kabi ndagakora ariko sinokubwira yuko ivyo ntabikoze narabikoze ya kubera ubuzima buducisha muri byinshi kandi uvuga ikintu niyo mpamvu ndanabwira abantu ntihagire umuntu azobona umuntu yicara kuri kamera avuga ngo nararyamanye n'abantu kubera amafaranga hari abantu tubikora
kubera ubuzima tuba twaraciyemo ego hariho n'abandi sinasiye ko hariho ababikora kubera ingeso hariho nk'umwana usanga ari wikiriri mu buga iwaba ataco babuze ariko ugasanga ngo agendana na naka uwo vraiment nanje no mucira urubanza mugabo hariho umuntu rero abikora aba yaravuze ati none jewe nkora iki mw'iki gihugu amatwa nsumira ngo je naramaze imisi ntakubona avuga ati none umuntu uko nakimubona ngaha naha yagiye amatwa nsumira ngo warakijijwe nivyo cyane gose niyo ndavye n'ubibona tubwira ico wakijijwe nakijijwe nyene ivyo nyene narindimo ivyo bintu wahora ukora nyene uraheba burundu urumva ko umutima utekanye est-ce ube tubwira ikintu cyakumotivye kuvuga ati ubuzima ndabuvuyemo ngira ngwane ikintu cyambere n'ubuzima ikintu cyambere cyabinteye kandi isuku uvuga ngo habantu uzumva bakubwira ngo burya ngo wakoze bijya bintu ntabiheba arabiheba cyane niyo mpamvu nakubwiye ati ubiheba ni wa wundi abishokamo bavuga abijyamo kubera ibibazo voilà rero je naricaye ndiyumvira eske ibi bintu nzobikoza kugeza ryari umwana wanje ariko arakura niyagoma mbona muri ibi nawe niyo nzira azofata urumva ivyo rero ni ibintu umuntu ashobora kandi ndanakubwiza ukuri amafaranga ava muri bijya bintu nta kamaro atari kwambara acatera hera atari kwambara gusohokera ahantu nyene wumva ushaka nta kindi kintu bizogufasha nta kazoza buri kurategura ese yo kuko abari n'amahera adahezagiye ivyo byose kuri abari amahera adahezagiye kuko n'amahera uba waronse ubanje gucumura kandi Imana nayo itubwira ati ukoze akabiri yashu azohembegwa ijya yashu none hajya nta yashubira oya kajya nakazi basi ego urayibira mugabo nakazi kadahezagiye iyo ni ico ni cyane erega ubuzi budahezagiye mwino si ni bwinshi uko ni bwinshi babukora nyene batavyerekana ego ni bwinshi muganyimba hari icyaha ngiraco bagisesema Imana nikijya ntawo menya kubera nta uraganira n'Imana imubwire ngo ibyaha binsesema nibi oya la plupart y'ibintu ukora ubanje uganya ubanje gucisha muri biramba yo ndakubwira ntuzocira urubanza umuntu hari gihe nawe hajya bari karapamba navuga none jewe nemere mfe kandi Imana yarampaye ikintu cotuma mbaho kandi ugasanga ugikoresha kugira ntuve wumva wewe ubahanuye ku bana yawe ukoresha kugira bironkera uko jewe ni wabubikora kubera ibibazo urimo vraiment aho ntabwo noza ngaha ngo ndagucira urubanza ariko ni wabubikora nk'abagiye abagore usanga bati ngo zabo bakaja kubikora ngo sinzi ibyo baba bariko barano cyangwa uri umwana iwanyu ataco mubuze aho vraiment reka abo bana hariho abana babikora kandi baba bataco babuze kandi uravuze n'umuntu afise ibibazo sivyo est-ce que imisi yose none mfise ibibazo nzoce ngenda gukora ivyaha kugira mbeho ni waba wabuze uko bigenza ubibura gute ufise amaboko yose n'amaguru yose nenda kubaze uraza abantu bari mu iki gihugu bafise amaboko ibihimba byose bikomeye kandi banize ariko babuze ico bakora kandi urabona impamvu izi ngeso zo kuja mu bahungu kenshi abakobwa ngira babijamo no kubura ubuzi ntumbaze hariho ikindi kintu maze kumva kenshi iyo abakobwa bamaze kuvyara canke abakobwa bakora ubwo buslay queen ngo bariyugaza kuravyumva bariyugaza aho guprefera kwikingira n'agakingirizo bakemera kugira iki kuyugaza wowe vyo vyaragushikiye ukiyugaza cyane umva no husha bariyugaje nene uburacuga uburacuga urumva reka mbazinda gusigurira impamvu abakobwa benshi biyugaza ibi bintu ngira uko wabivuze by'ubuslay queen umuntu ahuriramwo n'ibibazo byinshi bitandukanye umuntu murashaka kuyaga mukumvikana ati turikingira mugabo abantu bose si beza mumaze gushikindana guhura n'umuntu ebana ahubwira ati jewe ku noti yanje naguhaye uri kuranzanira ibintu byo kwikingira ntibikunda none gasha nawe ukaca wiyumvira canke wanashaka akakwereka ko yayambaye mugabo akayitabura none wumva byiza wo kwikingiraho kugira utwarinda utifuza nivyo kabise ico kintu uvuze urumva igambere uba waravyaye biciye mu nzira twe tudashobora kumenya ngira izo nzira nyene byaciyemo nizo uba udashaka ko byongera gucamo mugabo ntiwugaye ntavyonze none wowe watubwiye ko wakijijwe
kandi Oya. umengo muri bibiliya hari ahantu bibujijwe kwiyugatsa kuko Imana yatubwiye ati genda kwisi murondoke mugwire nk'umusenyi wa hehe kiriya kiyaga kuko kiyaga Tanganyika Ocean voilà donc uravyumva wowe ni gute none woca umbwira ngo ugiye kuyugara Nero ico kintu nabubwiye kera voilà no kuvuga rero ko butugaye oya nugara ivyo hafise wowe rero utiyugaye nagomba uduhanurire canke utubwire ingaruka ziri mu kwiyugara kuko urashobora kwiyugara bigahereramo ntusubire kuvyara ivyo warubizi jewe ivyo nukuri nta byinshi no bivuga ko kubera sindi umuganga ivyo ngira mwotumira nk'umuganga kabibasigurira jewe ico nzi numva ariko ntavyo nzi ivyo numva ngo wiyugaje utaravyara niho ugira ingaruka canke iyo witeje ziga planning igihe kirekire ngo urashaka kugwara ibibyimba mu nda ndavyumva ariko navyonze je nabwiye ko ntari umuganga mu bisanzwe umuhungu aja kudraga reka ndabahanure bahungu genda udrage uze kuvuza umugambi wo kurongora mutureke kudukina mu bwonko ushaka systeme naho genda ududuriye ko ati jenshaka ibi systeme ko n'abakobwa bubu bariyakiriye nabo nyene hari gihe usanga babishaka uvuga ati jenshaka ibi ududurire apana kugenda wigira umweranda ngo binibi nabiriya ngo dukundane munyuma umuntu wamaze kumwizeza urukundo ukaza wumva muratangwe gushwana ngo nunyandikira ngo nugira iki systeme wahejeje jewe niyo mpamvu n'aba bakobwa basigaye bariyahuye kwanza sukwiyahura sorry aba bakobwa basigaye baja kurongorwa ku batama je ndabatahura cyane je nanje sinoja ku musore mbona umutama ndakubesha tubwira ko kaba abatama nibo abantu ba mbere basigaye bafise urukundo gusumba n'abandi bose ababajene ubona ngaha hamwe barabara yase urukundo abakeneye systeme oya ntibaba none umuntu akeneye systeme yoza kubwira ngo tubane erega apana erega hariho mubana atarundi rugo afise oya je na mugabo norongorwa ko afise undi mugore none hari umugabo urumva basi aba batama usanga barikuriye bararondeye inoti zabo canke ari nk'umupfakazi impamvu ndakubwira yuko abatama bubu aribo bafise urukundo abajene bubu abayibona ubujene jewe nta mukobwa n'umwe yonkatira bivanye n'ikintu runaka abahungu baradukiniye mu bwonko bihagije pe sinzi ahubwo ico badushaka nukuri nibagezaho turabasabye ikigo namwe mubashaka kwiki namwe mubashaka kwika abahungu badutore none babona ko twashatse nabo rero ndabavugira none basi sivyo sivyo ubusire ikwini mwe muraronka amahera kandi muyaronka bitabagoye mukayaronka mwana aryohewe sivyo muronka amahera mukaronka turiko turabavuga bo nyene nayo kubera iki mutokoresha ayo mahera mukavuga ati je ko ndayaronse reka bazi ndondere umuhungu nkunda twubake ndamwereka ivyo akora canke ndamuha umutahe akore tubana kubera iki mutiyumvira ivyo twabihebeye aba mama b'abadiaspora Bonye yakura heye gasha arahari umundangiye nanje umundangiye wo mutama no guhemba Jeragira ubwiro ndangire mama wo mu diaspora jewe nitabira abahungu vrema mutugezaha turarushe bashe rega n'abahungu sabana babi nukuri sabana babi mugabo urabona ikintu kimwe maze kubona abahungu babigize no bivuga gute mengo ni ibintu nyene bagize nk'akazi avuga ati uno musi ndazana guterete ebanda gutesha umutwe ejo ngende ntesha umutwe uyundi basi n'umuhungu yari afise urukundo ubu gwaragiye kubera ko kageso kabajemo ubu rero umuntu azoza kubwira ivy'urukundo wa mukobwa we nareke kugutesha umwanya gukunda imyaka 5 muri ko mwubaka etage niyo myaka 5 muri uko mwubaka etage muzobanamwo ese ni hatari kweri urumva rero twe abahungu duhanuye kureka gukundana tubanze turondera umufungo hapana umufungo ntacuvuze erega umuhungu areka kugupropoza ngo mubane kuko ababona ko ataroveni nini ariko jewe uri umuhungu dukundana ukambwira tubane umva mwebwe muza mwipanitse mu mutwe ngo nkore mariage ya hatari ngo nemeze abantu apana mariage ya hatari rega ndiyumvira deja ingene muzobaho wewe kuko wowe tumaze kubana reka ndakubwira umugambi wo kuzana babiri barabijya ibijya umwe babiri barabijya reka basi rero reka rero basi genda gutore twibanire
ivyo turabivugana inyuma ya kamera. Je nta kibazo kuvuza ibiryo umwe babiri bo bijya jewe ndashoboye kurya rimwe ku munsi no kuvuga ibyo mu gitondo na saa sita nkabiguhebera wowe n'umwana kuko urumva sino basigaye ndi umwe tuce tuba batatu n'umwana ko umwana wacu abo wanje mwijoro akaba ariho dusangira jewe vraiment umufungo sindawitaho cyane oya jewe umutima wanje uranyemeza yuko icambere umuntu umukundana byose birashoboka voilà kuko nimba jewe nawe dukunda kubera je hari ibintu nk'ubu ntokora sinokubesha ibintu nk'ubu je ntodandaza kubera ndacibona ndacari inkumi umurya muhunga mbonye yombona gute mugabo jewe umaze kunshikana mu nzu ndi umugore wawe nakarya gataro ko ku mutwe no kadandaza basore none ko namaze kuva ku isoko muri Mfise wanje ndaba mba navuye mu nzu bibonye ko ngiye kwikorera agataro none abo bandi no bankeneye ko bandaba ni bandi by the way uri mwiza kwe merci beaucoup nuko gusa badashaka kunkora ku isoko je nivyo wallahi mama huri hose mahera make yikwera ndabu umwana kwera mushire mu nzu ni ata gusa abahungu twaramaze kwishiramo ko abakobwa ikintu ca mbere bakeneye ara mahera ukura vyumva okay sivyo samahera baba bakeneye ubwa mbere na mbere ni attention bikenewe n'umwanya umuntu umuhaye umwanya na attention birimwo ukamere ku rukundo rukwiye kandi ukagwana kuko ndizera ko aho babiri bari Imana ntishobora kubatererana ntishobora gutererana nkuko ushobora gutera inda canke wowe baguteye inda bakagutererana mugo umwana kabaho agakura akavamo ikintu gikomeye murakoze cyane ku byo mwatwishyuye ariko ndakeneye ikibazo cyanyuma Mfise no kubaza eske wowe kugira umwana wawe umurinde ivyo bintu byose wagiye uracamo ni giki witeguriye gukora ku bw'umwana wawe ikintu ca mbere naragikoze no gusenga cyane kuko Imana nishoboye jewe nk'umwana w'umuntu ntacyo nokora kugira ndabimurinde ariko Imana nsenga yo nizo bimurinda rero kuba narafashe ingingo yo kuva mu byo ndimo nkasenga ndizera Imana yuko ari izo bikora nta kindi je mfite cyo gukora amen ha mishaka kabiri naco icya kabiri nta kindi ni Imana tu ni Imana yo kukurerera cyane gose uvuze ikintu gikomeye kuko twebwe abantu nitwoshobora kwirerera canke twebwe nitwoshobora kwirabira abana ibi tuvuga ngo ndagwana kugira umwana wanje abeho ngo minervari iki niki Imana atari igushoboje canke Imana atari igucira inzira nta na kimwe ushobora gucikako Claire turabibuka ko dufite n'ikiganiro inyuma ya kamera cyane ngomba ndagushimire ku mwanya wawe waduhaye ongera tukanagusaba ko ubukurikira tuzoguhamagara zozana n'ikibondo cyawe kugira ngo tubone ivyiza ingene Imana yaguhezagiye inyuma yo guca muri ibi na biriya aho bakwibihakanya umwana bakagira iki ko wagumye ubaho wabaye na mwiza kusumba uko wasake sinzi gene wasa ariko ubu ndabona usa neza kabisa ukura byuma ko abandanyije utagata despite ivyo bintu byose wagiye uracamo Imana iguhezagire kubona waduhaye umwanya wanyu kandi turizera ko vuba kandi zo buri imbere ya screen za HTV uri kumwe n'umwana wanyu nararonse n'umusheri cyane gose Mfise yazoba ari jewe tuzogaruka ndaba present umwana yo merci beaucoup rero kagoma udusabire abakunzi ba HTV bagire subscribe barabizi none muri gwa rukundo muri bwa bumwe muri ku mutima gira subscribe mugende mushigikire HTV uno mwaka uhere dufise 50,000 abone kandi ku nguvu zacu twese birakunda Imana ibahezagire mwari kumwe na Yan Humble Man muri cha kiganiro amahasa asa adasa ariko no munsi hakoze hasa rimwe Allah Every story matters.